urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru mu Burundi CNC ngo rwakoranye neza muri rusange n'abamenyeshamakuru bariko barashikiriza uko amatora yabaye ku wa gatanu ruheshi 2025 naho inkuru zimwe zimwe nk'izavugwa mu ndimi z'igifaransa n'icongereza zitatanzwe ku mwanya. Byashikirijwe kuri uyu wa 30 ruheshi 2025 na Esperance Ndayizeye arongoye urwo rwego mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru mu gisagara ca Bujumbura. Ico kiganiro kikaba cari catunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ibimenyeshamakuru vyatanze inkuru kuri uwo musi, ingene ibimenyeshamakuru vyahaye umwanya abanyamigambwe n'abigenga mu gihe c'imyiyamamazo n'utugorane twoba twatumye inkuru zimwe zimwe zidatangwa ku mwanya. Inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru CNC irashima yuko abamenyeshamakuru baba bari muri Synergie canke kuva mbere no mu gihe c'imyamamazo bakoze umutekano ntangere, bakora mu mwidegemvyo gushika kuri isaha nta kintu na kimwe turigera twumva coba kivuga ko abamenyeshamakuru baragira ikibazo. Ico turagishima cane, turagikenguruka kuko nico tuba twifuza. Twifuza yuko abamenyeshamakuru bamaze kuba bariko bakora mu mutekano ntangere, bagakora bidegemvya kuva kwiyamamaza gutangura gushika amatora ahere ndetse no mu gushikiriza ivyavuye muri aya matora. Ico ni kimenyetso ciza cane cerekana nuko nivyo bashikirije babishikiriza umutima uri munda. Hama kubijanye no gushikiriza ivyavuye mu matora yo mu makomine, nivyo ingingo ibwirizwa ry'amatora y'amajana 239 irabuza yuko hagira umuntu somesha makuru gusa, hagira umuntu yiha uburenganzira bwo gushikiriza ibiriko birava mu matora. Isenita bivuze kuko ico natwe twaragisubiyemo muri za ngingo twagira zo mu matora, twaragisubiyemo tuvuga duti abamenyesha makuru nibarindire yuko umugwiseni ubaha uruhusha rwo kuvuga ivyavuye mu matora, kubera yuko sini mu Burundi gusa n'ahandi mu bindi bihugu barabuza kuvuga ibi byavuye mu matora provisoirement, kubera yuko basanze hari ukuntu bishobora guhuvya abantu, ugasanga ari uwumvise igice kumbure ciyo nkuru atumvise ivyatanguye agaca yumva ati umugambwe kanaka canke ihuriro kanaka canke uwigenga kanaka yatsinze ahantu, ugasanga rero mu nyuma adatsinze yishimikije ivyo baharuro vy'ico gice gusa, ugasanga bibaye ingorane. Kandi murabizi ko vyabaye mu matora aheze yuko habaye ahantu wasanga bavuze ati umugambwe kanaka watsinze ngaha, ugasanga rero nk'abanywanyi biteze ibitigiri baravyumvise bari nk'ahantu biyumvira yuko umugambwe wo watsinze kandi utatsinze. Rero nico gituma kugira ngo bakinge ibi byose bishaka gushika, ugasanga ari abantu bajuragijwe canke bashikirije inkuru zitarizo. Arico gituma iyo ngingo je no sigura ko ikenewe. Imenyesha makuru bifise uruhara ntangere mu bijanye no kwiyamamaza, mu bijanye no kumatora, kugira ngo bashobore kubihurumbira cane gusumba uko vyagenze muri no matora, kandi bakagenda biteguye kuko nivyo imigambi birategurwa bakayandika bakagenda babisoma babiteguye neza, na cane cane baravye ko muri ivyo bintu banditse ata bintu bibi birimo byo gutukana, byo gutyoza, ivyo kwifatira mu gahanga abandi, ivyo gucanishamwe abantu, ivyo byose bakabona ko atabirimwo. Radio Television RTBB nijwe giza y'Uburundi giza.